umva ukuri sobanukirwa neza amateka ya Yezebeli na Yezebeli wariwe. Mu gitabo ca mbere c'abami igice ca 18 umurongo waho ni wa 19 hatubwira umukenyezi yitwa Yezebeli yari afise bakamenyi majana ane barira ku meza yiwe. Mu gitabo ca mbere c'abami igice ca 19 umurongo wa mbere hatubwira uyu mukenyezi nyene Yezebeli yirutse kuwitwa Eliya uwavugishwa n'Imana kugira ngo amutoteza mugirire nabi ariko amuhoye ngo yishe bakamenyi biwe. Ariko uwo Yezebeli yongeye kuvugwa mu gitabo c'ivyahishuwe Yohana igice caho ca kabiri umurongo wa 20 ahanditse ano majambo. Haranditse ngo ariko mfise ico nkugayako yuko ukundira urya mugore Yezebeli yita uvugishwa n'Imana akigisha akazimiza abagurano banje kugira ngo bashakane bajye ivyaterekerejwe ibigirwamana. Umva ukuri. Yezebeli avuzwe na Yohana ari mu kizinga Patimo. Uyu Yezebeli ntabwo ari Yezebeli muka Ahabu umwe wa kera, ahubwo iyi ni imvugo yakoreshejwe mu buryo bw'ingereranyo, ivyo bitarangaje prophétique, imvugo ya gihanuzi. Ariko ubundi Yezebeli iyo bavuga muri Bibiliya umugore baba bashatse kuvuga ishengero. Ndababwira mfatiye mu gitabo mu cete ca mbere ca kabiri c'abakorinto igice caho ca 11 umurongo wa kabiri, nkanafatira no mu gitabo ca Mika igice caho ca 4 umurongo wa 10 herekana ko umugore nawe ari shengero. Ariko hari aho dufatira kugira ngo umuntu nkumbure ashobore kumenya neza Yezebeli wariwe wa none. Iyo dusoma mu gitabo bita ubwuzure bwa kera ca Ecclesia Gatolika urupapuro rw'135 haranditse ijambo riremereye. Haranditse ngo Ecclesia irazigama amabwirizwa 10 ikayaraba nk'inzira ntangere twogenderako. Yarahinduye gusa umunsi w'isabato itora umunsi ukurikira ngo ube umunsi w'Imana. Ico Ecclesia Gatolika yarishikije muri uwo murongo yarishikije ikintu gikomeye cyane kiremereye, ariko kandi cyavuzwe neza mu gitabo ca Ezekiel igice ca 8 umurongo wa 16 aherekana neza ko hagomba kuboneka abantu bashika nko kuri 25 bagatera ibitugu urusengero rw'Imana bakerekeza amaso iyizuba rirasira, kandi ngo abo bantu bariko basenga izuba. Umva ukuri. Rero bamaze gukura isabato bashizeho dimanche umunsi bita Sunday, maze uwo munsi akaba ari usobanura ngo umunsi w'izuba ubawushira mu bantu, maze abantu bamaze gusenga ico kigirwamana na n'uyu munsi bakibaza ngo basenga Imana. Umva ukuri. Ikindi kigira kabiri mu gitabo ca mbere c'abami igice ca 12:32 hatubwira umunsi mukuru wari usanzwe hari w'ibigirwamana vya Yeroboamu waba itariki 15 z'ukwezi k'umunani, kandi uyu munsi gushika ubu bawuhinduye inyito basigara bawita ngo niyurizwa mu ijuru ya Bikira Mariya. Umva ukuri. Ivyo n'ubu biriko birakogwa. Iyo dusoma ndetse no mu gitabo ca Yeremiya igice ca 24 uhereye ku murongo wa 15 hatubwira ivyo umwamikazi wo mwijuru. Ariko bararavye uburyo Mariya bo mwita ngo umwamikazi wo mwijuru nkuko babimwitirira, ariko we akaba ari n'umweranda yera atani kibazo nkumbure apfa n'Imana, ariko na ntaryo baca kumwitiranya n'ibintu bari basanzwe bakora. Ico naco ni kinyoma. Igihe tuba turiko turasoma ndetse Bibiliya tubona neza ibintu byinshi byagiye bikorwa kuri iyo ngingo, ariko bigatuma abantu bakura amaso ku Mana. Mu gitabo ca Yeremiya igice ca 52 umurongo wa 31 hatubwira itariki 25 z'ukwezi kwa 12 umunsi mukuru wa kogwi Babuloni, ariko gushika uyu munsi basigara bavuga ngo nivuka rya Yezu. Umva ukuri. Ico naco ni kinyoma. Mu gitabo ca mbere ca Samuel igice ca 28 umurongo wa 3 haratubwira uburyo uwitwa Sauli yagiye kuraguza ku mupfumu w'Andori ngo namuvuzurire Samuel. Yari yaranse kumvira Samuel akiri muzima, ku mpanuro yamuhaye yanka kuzumvira, ariko haragera igihe aza kumvira ashaka ngo aje kumvira umuzimu. Kandi iyo mizimu nayo gushika uno munsi ishizwe imbere y'abantu basenga ngo bariko basenga aberanda. Ivyo nuba abantu baragenda bagapfukama bagasenga umuntu yamaze gupfa ngo ni Anacredo ngo numweranda ngo ni runaka ngo numweranda, kandi abantu bakagira ubwishingizi neza ko bazoja mu ijuru kubera ayo masengesho yabo.
umva ukuri. Ivyo navyo ni kinyoma, kuko mu musiguzi igice cyaho c'icenda uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5 haratwereka neza ko abantu bapfuye atakintu na kimwe baba bakizi kandi atanu umugabane baba citeze mu bikorerwa munsi y'izuba. Umva ukuri, ntukongere kandi kwemera gusenga ibi bintu vy'ibigirwamana kandi ngo nkumbura uvyemere nk'ukuri, ahubwo ukuri ko kuboneka mu ijuru. Umva ukuri.